Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, itugire Kristu. Turasabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Mariko ku kigabane cyayo cya 10 kuva ku karongo ka 28 kugeza ku karongo ka 31. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo impera y'abatihambirira ku vy'isi. Petero aja mu byo kumubwira ati, laba tweho twarahevye byose turagukurikira. Yezu nawe avuga ati, ni ukuri ndababwiye ko atawuzoheba inzu, bene wabo, bashikiwe, nyina, se, abana canke imirima kubera jewe no kubera inkuru nziza, ngo agende atarose incuro 100. Ubu muri iki gihe amazu, bene wabo, bashikiwe, ba nyina, abana, imirima hamwe n'uruhamo, ngo aze aronke n'ubuzima budahera mu gihe kizoza. Abambere benshi rero bazoba abanyuma, abanyuma nabo babe abambere. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo impera y'abatihambirira ku by'isi. Impera, impembo, abatihambirira ku by'isi bazoronka. Reka twumve icyo Yezu atubwira. 28 haravuga ngo Petero aja mu byo kumubwira ati, laba tweho twarahevye byose turagukurikira. Petero arabwira Yezu ati, Mukama, laba tweho twarahevye byose turagukurikira. Kubera iki? Petero yahevye kuroba, Petero yarahevye umugore n'abana akurikira Yezu. Ndizera ko atawutazi ko Petero yaroba amafi, mugabo arabiheba akurikira Yezu. 29 Yezu nawe avuga ati, twumve icyo Yezu yamubwiye, ariko twibukanije twumve ko inye Petero na Yezu bariko barabivugana babiganira, kugira Petero avuga ati, raba tweho twarahevye byose turagukurikira. Ijambo ry'Imana ryaciye jo, twabonye uko Petero uko nako ntiyari umusore, yari umuntu yabwiye Yezu ati, mwigisha mwiza, nokora iki kugira nze ntorane ubwami bw'ijuru? Yezu nawe aramubwira ati, uraza amabwirizwa, ntusambane, ntiwibe, ntubeshire abandi binyoma. Ayo mabwirizo watwara yabonye. Hanyuma wa muntu aravuga ati, Mukama, ibyo byose narabikoze kuva nkiri muto. Yezu kandi amuravye ngo aramushima. Mugabo Yezu acaramubwira ati, okay, icyo ubuze ni ikintu kimwe, genda uhebe ibyo utunze byose ubigurishe, uce ubihaboro, uze unkurikire. Hanyuma Yezu Kristu amaze kubwira uwo muntu ayo majambo, uwo muntu ngo yumva iryo jambo riramusogose, riramubabaza, ngo kuko yaratunze cyane abona ntiyobiheba, acahitamo kwigira. Rero twibukanye ko kuwa mbere twararavye kuri YouTube, ntibyagiye ko neza, haje agapande gato, ariko nari nagerageje gutanga ama audio. Rero twarabonye ko mu audio yo kwa mbere Yezu yari karabwira ba Petero, abigishwa ba Yezu Kristu. Yezu amaze kuvuga ati, biragoye abatunzi kuzinjira mu bwami bw'ijuru, ni nk'ingamiya guca mu ruzi. Ingamiya byo yorohera
guca mu ruzuru ry'urushinge. Ba Petero na ba Yohani barumiwe kuko bari babonye wa muntu yase kuba yoheba ibyo atunze ngo akurikire Yezu Kristo cyane ngo abihabone. Rero niyo ba Petero bavuze barabana, hanyuma baravugana batiti none ko nimba bimeze uko ninazinjira mu bwami bw'ijuru. Ariko Yezu yaravuze ijambo aravuga ngo ku bantu ntibishoboka ariko ku Mana birashoboka. Rero n'abatunzi bazoja mu ijuru ariko bake, kuko Yezu yavuze ati ingamiya birayoroheye guca mu ruzi rw'urushinge, yorohera guca mu zuru ry'urushinge, ariko umutunzi bitaramworohera kwinjira mu bwami bw'ijuru. Imana yo mu ijuru itube hafi cyane. Hanyuma rero niho rero Petero yabwiye Yezu uti raba tweho twarahevye byose turagukurikira, kuko Petero we yaremeye araheba abagore, umugore, abana, ibintu nk'ibyo akurikira Yezu. 2:9 haravuga ngo Yezu nawe avuga ati, Yezu icyo yishuye Petero na bagenzi biwe reka tucyumve, kuko Petero yaravuze ati raba twarahevye byose turagukurikira. Wowe uri tayari guheba byose ugakurikira Yezu? Ntibyoroshe. Benshi barasubiye inyuma kandi Yezu yarabahamagaye ngo bamukorere. Canibuka mw'iyi minsi ngene narota, nagiye ndota ngo mbona ndiko ndagenda mu nzira aho nobandanije nkabona ndiko ndazimagirika subira inyuma iyo navuye. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Kubera iki? Kubera nari natebye gutanga ubutumwa bwiza. Mbese hari ibigeragezo bidasanzwe kuri jewe, ariko Imana yo mu ijuru nizere ko yafashije nkaba ibyo bigeragezo biriko biratsindwa. Ni ukuri ndababwiye ko atawuzoheba inzu. Uwo ni Yezu avuze ngo ni ukuri ndabibabwiye ko ntawuzoheba inzu, bene wabo ntawuzoheba bene wabo, bashikiwe, nyina, se, abana canke imirima, n'imirima irimo abana b'Imana. Ugaheba n'imirima kugira ukurikire Yezu. Imirima kubera jewe no kubera inkuru nziza, ngo ugaheba so, nyoko, bashikawe, bene wanyu, guheba imirima, amatutungo ukabiheba, ngo kubera jewe Yezu Kristo, ngo no kubera inkuru nziza. Inkuru nziza ni jambo turiko turavuga, ni jambo ry'Imana ndiko ndasoma, ni jambo ry'Imana ndiko ndakubwira. Ibisizi Paul navyanditse ni Yezu Kristo yabiduhaye. Rero no kubera inkuru nziza, no kubera kuvuga inkuru nziza, kubera urumva ukurikire Yezu, wumvire Yezu, wongere uzuravuga ijambo ry'Imana, uvugire Yezu Kristo. Turabandanya kuri 30 ngo agenda atarose inshuro 100, uwo muntu azobiheba bya bindi byose, y'amatongo, y'amazu niki, ngo ntazogenda atabirose inshuro 100. Ubu Yezu avuga ngo ubu ngo agenda atarose inshuro 100. Ubu muri iki gihe amazu, bene wabo, bashikiwe, ba nyina, abana, imirima hamwe n'uruhamo, ngo aze aronke n'ubuzima budahera mu gihe kizoza. Rero Yezu aratubwira ko umuntu azoheba ibyo byose, agaheba amatungo, agaheba imirima, agaheba umugore n'abana, ngo ibyo byose akabiheba, n'inzu agaheba, ngo ntazogenda atarose inshuro 100 ibyikuvye mu bwami bw'ijuru. Rero kandi ngo umuntu ngo akarinda n'uruhamo, kuko kuvuga ubutumwa bwiza, kuvuga ijambo ry'Imana, bana b'Imana ndababwira, nyimbarakazi nabonye gakomeye nako kuvuga ijambo ry'Imana. Akazi ko kuvuga inkuru nziza, ko kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa gukurikira Yezu ni ikintu gikomeye. Ndiko ndaraba ahantu mvugira ubutumwa bwiza canke igihugu ndimo aho ndi, mbabona kumenga
nta ngorane kwicara aha nyene kubaraba kuri YouTube kwicara aha nisanzuye nta ngorane kuvuga no gusoma ibyanditse bya Yesu Kristo yaduhaye nta zindi ngorane ariko bana b'Imana ibi bintu bisigaye ndabibona mu ingorane birimo ingorane. Haleluya ariko ndashima Yesu kandi Yesu yampaye akazi keza. Haleluya shima papa wanje Yesu Kristo aka kazi kuwamaze kugatahura n'akazi keza cyane ariko utari umutima warihamagaye wocu bita wo bita rero mbonera no kubwira abantu jewe bariko barampama canke bangerageza abana b'Imana gituma abana b'Imana ndababwira ati iri jambo rivuze ngo n'uruhamo bitumye ashaka kuvuga ibyo ntari nagamije ariko buriya Yesu Kristo ashaka ko ndabivuga kuko numva biriko birambogabogamo kugira ndabivuge jewe ndiko ndahama kandi abantu bandama sabari ngaha muri Australia abantu bari mu Rwanda abantu bari za Amerika abantu bari mu Burundi abantu bari mu bihugu bitandukanye muriko murampora iki nyimba namwe murabavuga butumwa vuga ubutumwa nkuko Yesu Kristo yabatowe muvuga ubutumwa mubwira abantu bo ku mpande z'isi zose mubwira abantu nkuko nanje ndiko ndabikora ariko wowe uri kurambira ngo ntabwo ndiko ndakorera Yesu Kristo ngo aho nicaye hari bishusho umpamiriki kuki utabwira ubutumwa bwiza bo mu shengeri wawe ukawe uri kurahama jewe zipora bana b'Imana rero igituma je muri iki gihe hari yadukiza nk'umuntu kandi wumuvuga butumwa umuntu w'umupasiteri hari n'abambwira ngo yangurumva ngo jewe ngo nduwo ngo mu rusengero ngo urunuru ngo mugabo ngo kubera ko ngo ndipfuza ngo ko twoganira ku ijambo ry'Imana ngo bivanye n'ibi jena umva uwari we wese aziko ariko aripfuza ko jewe nawe tuganira ibijyanye n'ijambo ry'Imana wowe ngo umpugure canke ngo uri kuranyigisha no ntigikunda jewe mfise Yesu Kristo yantoye kuvuga ubutumwa bwiza ntabwo uwo Yesu Kristo wanyene yaranambwiye ati mwana wanje nubu ndahamya neza ko nubu aya majambo niko ndavuga ni Yesu Kristo ariko arayampa kuyavuga ni mutima mweranda ari muri jewe ariko arambwira kuyavuga jewe naratona Yesu Kristo ngo vuga inkuru nziza kandi rero umugani wiwe ngo ntawe uzoheba abana ngo aheba umugore ngo aheba base n'abanyina kubisanzwe ngo nanje hano ndafise abana ariko bana b'Imana jewe narifise umugabo kandi nakunda ariko uyu mwaka ugira indwi tuvanye nawe nitamo gukurikira Yesu na Petero na Yohani Yohani no Petero n'abandi bamwe bari bafise abagore Yesu yabateye bafise abagore barabiheba bakurikira Yesu muri Eklezia Gatolika hari abatogo bafise abagore n'abana mugiye rero hari n'abapatiri n'ababikira bakurikira Yesu ubuzima bwabo bwose bagakorera Yesu Kristo barahevye ibyo byose bagakurikira Yesu Kristo mugiye usanga yandi madina navuga ngo abapatiri ngo biyemeje amabanga nivyo hari abapatiri biyemeje amabanga badashoboye barenga ibigo barengera akarimbiye ariko ibyo twebwe ntibituraba kandi nawe ntibikuraba bihorere rabana n'ibyo wawe nabo barabane n'ibyabo nyimba bakora amafuti n'ibyabo na Yesu rero nawe uvuga uti wowe zipora urumva narakumvirije namara gukurikirana mugabo uravye aho wicaye hari bishusho kandi anahavuga ukunuku ikindi na abandi nabo ngo mbega ngo kubera iki ngo mubesha ngo patiri ngo muvinyu ngo mubongo akabaha kujya ngo nanje ngo nabaye mu Gatolika nyimba barabaye mu Gatolika bikakunanira ukava ngo biramaze kumana ni ibyaho wagiyemo natwa abagatolika bakirimo canka abandi bo mu yandi madini ubare ariko bana b'Imana njenira nababwira ikintu kimwe nkuyemo aba divaniste nkakuramo n'abayisilamu
ngira mbwira abantu bamwe bamwe cyane cyane mbese ndudurireko nk'abantu bamwe bamwe bo bambwira ngo naba ADPR. Wewe nyimbura mu ADPR ukaba uri uramurikirana jewe umbwira ko nsenga ibishushanyo cyane se uri kurasigurira amafuti yo muri Katolika ko abapatiri bamumuvinyu kandi bindiko ndabivuga ndazi neza ko bazobyumva. Hariho bamwe bamwe iwodiyo nzo nayibasendingirana nababwire ati nimuyumvirize kuko niko ndayikora binje mu kubivuga ukunyene n'ababa bafise umutima wo kumurikirana kumbaza ayo majambo bafise ibindi bagomba kumbaza bazoce bashira hasi. Wewe uri mu idini ry'abasenga ku munsi wa Mungu uzi neza abadivaniste aho bari bambabarire je ntacyo mpfa n'amadini pe abadivaniste aho bari bambabarire kandi ntacyo mpfa nabo kandi nta nuko cyangwa abayisilamu. Wewe ko abadivaniste bavuga ati abasenga kuwa Mungu ntabwo bazobona ubwami bw'ijuru cyane bari ronga ntabwo bari mukure. Wewe kuki utabanza ngo wicike ubwo rubanza ufate iyo sengero yawe isenga kuwa Mungu uyihinde urubanza uyishire kuwa gatandatu konzi no muri Bibiliya harimo kubahiriza isabato ubishire ubanze ugendere kw'ibyo byo kwisabato. Ndababwiye bana b'Imana ntitwite ntitwite tureke kuraba ngo naka sengera cyane ngubiki nibiki turekane n'ibyo niwite ku ijambo ry'Imana Yezu Kristo atubwiye. Twarasomye jo Yezu yabwiye wa musore ngo uranza aya mabwirizwa ya naya kandi ngaha muri Bibiliya hariho n'amabwirizwa Yezu Kristo yamari ashingiyeko urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda wenyene kandi ukunda Imana kuruta byose. Mugabo wewe jewe uri kuranyumvisha ibintu wowe ubinyumvisha nkandi murafata mukandungikira utuntu abandi nabo ngo ngucuri haba naba ngo rutana bitanga nguzogwa je ndabwire je nagwaye kasere haciye imyaka 6 naragwaye kasere Yezu Kristo yarayingijije jewe nagira nibirebire je nagwaye na diabete Yezu Kristo yarayihagaritse. Ubwo rero n'ibindi aya mashapure nambaye ishapure zarangijije amavi bagiye kuyatatagura. None wewe iyo myizerere yawe uri kuranzanira wumva ko wewe nohaba Yezu Kristo twama twiganirira ambwira ibyo nkora nkaza kumviriza wewe. Mushire rero hasi nyimbura umukozi w'Imana watowe na Yezu Kristo mukorere arafise ibyiwa guha nanje arafise ibyanje ampa mukorere nanje niko ndamukorera ariko utitwararitse kuvuga ngo Zipora nabonye ariko arakora ubutumwa butaribwo ndeka uwampaye akazi ni Yezu Kristo ni wampontorora wowe si wowe umpontorora. Bana b'Imana aya majambo nayavuze uku niko bimereye. Hanyuma mw'iyi minsi nagiye mpura n'ibintu by'ibigeragezo ariko ndabona ko Yezu karabikura mu nzira. Ego nabwo nzogira ikindi gihe ndabivuge ko ariko niko ndabwira abo bantu kweri abantu usanga ngo burya ngo narakweretswe ko ngo nibi namubaza nkasanga n'ubujyajya kandi cyo shimira Imana jewe mwebwe muza kumbwira ibyo bintu Imana yamaze kungendera yanyeretse ko imbere yanje hari ikinogo ndabye nabi no hava nkorokiramo. Bana b'Imana nukuri kw'Imana ndiko ndababwiza ukuri bamwe muraza kunyitambika imbere Imana yamaze kunsigurira ibyo ngomba kuza guhura nabyo. Rero iyo mutangwa kumbwira ibyo mumbwira cyane ubwo audio mwamwandukiye cyangwa amajambo mwamwanditse murungika camenya ko Yezu yari yanyeretse ko imbere yanje hariho ikinogo noraba nabi nkakigwamo. Rero nimuhagarike simwe mwantoye
Yezu Kristo niwe yantoye, nimureke jewe niko nakorera Imana, namwe nimuyikorere mu buryo Imana yabatoyemo. Nuko bimeze. Bana b'Imana rero, ibi rero nibyo twariko turaraba ko haraburuhamo kuvuga ijambo ry'Imana, haraburuhamo. Muri iki gihe abantu bitwa ngo bariko baranavugira Imana, nibo bagwanyana, ugasanga bariko baraharabikana. Je nta muntu ushaka guharabika kuko ntazi ingene yatowe, ariko ijambo ry'Imana mbavuga ndarisobanura nk'uko riba ryanditse muri Bibiliya canke nk'uko Umukama yabishatse. Kandi ikindi nobabwira, jewe n'ukuri nta muntu usaba amafaranga, nta mahera y'abantu nkeneye kandi ba Petero babwiye cya kivuga ati icyo dufise mu izina rya Yezu Kristo nicyo dutanga, haguruka ugende. Nanje rero ibyo fise ni ijambo ry'Imana, ntihakagira abantu bambwira ibibazo byabo by'ubukene canke by'ingorane zo mu oya, mugabo abantu bagwaye baze bambarira dufashanye gusenga. Nibindi hariho nibindi mugabo ibintu by'ubukene nibindi oya, ibyo navyo Yezu Kristo nkorera. Bona ko ari umuntu bikenewe ko jewe zitora ndira kwa muganga canke ngurira impuzu, Yezu Kristo abinyereka, araza akabimbwira canke akabinyereka mu nzozi nkabikora. Rero mwebwe mureke mundeke, reka tubandanye. Twaturi ngahanya abana imirima hamwe n'uruhamo ngo aze aronke n'ubuzima budahera mu gihe kizoza. 3:1 ariko kajambo kanyuma karavuga ngo abambere benshi rero bazoba banyuma, ngo abambere benshi bazoba banyuma, abambere benshi ngo bazoba banyuma. Murabe rero abanyuma nabo babe abambere, ngo abanyuma nabo babe abambere. Rero Yezu Kristo aratora abamukorera. Jewe Yezu Kristo yantoye ndumumama ndumugore w'abana 5. Umwana wa nyuma afise imyaka 18 azuzuza imyaka 7, kandi navanye na papa wiwe afise amezi 6. Rero njewe nta mugabo ngira, kandi nta nubwo ndi kwisoko, naramaze kwambara impeta yo gukorera Yezu Kristo. Ntabwo ndi kwisoko, ndafise abana batoya 3 ndi kumwe nabo, ndetse mugabo icyo nobabwira nanje narahevye ibintu bimwe na bimwe kurikira Yezu Kristo. Narahevye gukora akazi, nta kazi nkora, kandi si uko ntukakora, ariko ntagushaka kuko ko nakorera Yezu Kristo. Haleluya, amen. Kandi cyo shimira Yezu Kristo, sindarubusa, simbura amahera yo kuriha amazi canke yo kuriha iziko nteka ko n'amatara, kandi simbura amahera yo gukora ubutumwa bwiza, yo gushira muri telefone canke muri computer kugira ngo ngike ubutumwa bwiza. Rero bana b'Imana twihanganiranire nukuri abantu mu mpama mwitwaje ngo n'umugatolika, mukumva ko umugatolika atakiza kimuvako, nimushire hasi kuko mwebwe ntimuzi. Nimureke mu by'ukuri, mureke guharabikanya, mureke guhahaza yani madini canke guharabika abandi bantu, kubera Yezu Kristo niwe wenyine azukuri. Yabwiye wa muntu uti ni kujya unyita mwiza, nta numwe ari mwiza hano mwisi atari Imana yonyene. Rero wewe ntunyereke ko uri mwiza usenga mu idini rifise umuriro, nguce wumva ko umugatolika ata idini asenga amatamuriro urimo. Nukuri muri gatolika hari Imana kandi ikomeye, kandi hari umuriro w'Imana, hariyo umuriro wa mpwemu yera. Haleluya, amen. Bana b'Imana, odiyo reka tubigarukirize ngaha. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.